Ikaze kuri Holy Canaan TV dusangire amajambo y'Imana yadushize ku mutima. Mbere yuko dusangire ijambo ry'Imana reka dusenge. Mana urakiranuka muri vyose, tuguhaye icubahiro, tugushima, tuvugura mwiza, nta yindi Mana ihwanye nawe, nta yindi Mana itugirira neza, nta yindi Mana ituba hafi, nta yindi Mana twogereranya n'urukundo dukunda uretse Imana y'Abisiraheli. Imana twagiye tubona mu bihe bitandukanye, Imana yagiye duserukaho mu gihe tuyambaje. Reka ineza yawe itubonekeho no muri no jambo ry'Imana tugiye gusangira n'abera mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Nashaka dusangire ijambo ry'Imana rero mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, bice ni 11 umurongo waho wa 40, aho havuga ngo Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Dusubiye inyuma gatoya aha kuri 4 haravuga, Yesu avyumvise aravuga ati, iyo ndwara siyo kumwica ariko niyo gushimangirisha Imana kugira ngo n'umwana w'Imana imushimangirishe. Amen. Imana ishimwe. Nagira dusangire ijambo ry'Imana risubira kandi kudusubizamwe intege ryo kwizera. Abakristu dukizwa rimwe. Abakristu nta mukristu asumba uwundi ubukristu, ariko abakristu dusumbana kwizera Imana. Hari abakristu bafite ukwizera kuri hasi, na Yesu yarapima abigishwa biwe ukwizera. Ndetse rimwe na rimwe yaravuga, mbega abantu bafise ukwizera guto. Ahandi akavuga ngo niwagira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapu, ngo wabwira umusozi ngo shinguka, kandi ngo ugashinguka. Ahandi yarashobora kureba umuntu w'umunyamahanga yavuze amajambo yo kwizera akavuga, kuva mbaho mu Bwisirayeli sindabona umuntu afise ukwizera kungana gutya. Ahandi yaravuga ngo umuntu afise ukwizera kwinshi. Paulo we abwira Bitesalonika, arababwira ngo bari bafise ukwizera gukura. Mu yandi majambo ukwizera kurarutana. Kandi Paulo we yigeze kubwira Abaheburayo, kuko bavuga ko iki gitabo c'Abaheburayo bavuga ko ari Paulo yacanditse, abandi bakavuga n'abandi, ariko ibice vyinshi bibaza ko ari Paulo. Paulo aravuga ngo ku gice 11 aravuga ngo utizera Imana ntashobora guhimbara umutima w'Imana. Mu yandi majambo, iyo uri umukristo ugasenga, ukaba uri umuntu uri no mu bikorwa vy'Imana, ukaba uri umuramyi, ariko udafite ukwizera, ntushobora guhimbara umutima w'Imana. Bref, canke mu ncamake, tugomba kwizera Imana. Tugomba kwizera Imana kuko hari n'ijambo rivuga ngo harabizera amafarasi n'imikogote, abandi bakizera abahambaye bo mwisi. Ariko ahandi kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo abizera abo bose ngo baravumwe. Gute dushobora kwizera abantu twarizeye Yesu Kristo? Gute dushobora kwitwa abavumwe kandi dufise uwadukuyeho imivumo? Imivumo ya karande, imivumo idukurikirana yarayidukuyeho. Ariko kutayizera iyo yayidukuyeho, tukizera abandi bantu, umuvumo ukatugarukaho. Mu yandi majambo, tugomba kwizera Yesu n'igikorwa yakoze ku musaraba kugira Imana ikomeze kutubonera muri izo mbabazi zayo. Niwizera Imana, nayo izakora ico umutima wawe wifuza. Yesu bavuga ko yari inshuti w'uyu muryango, uyu muryango wa Lazaro na ba Mariya na ba Marita, ngo yari inshuti yabo cyane. Ariko umunsi umwe igitondo kimwe Lazaro ararwara, kandi ngo ararwara araremba. Muri uko kuremba
mushikiwe Marita aza asanga yarazi programme za Yesu, abasanga ahantu bari abasanzeyo, aramubwira Yesu, musaza wanje araremvye kandi ari kumfiro. Kuri gatatu niho havuga ngo bashiki biwe ngo batuma kuri Yesu bati, mugenzi wa wundi ukunda ararwaye. Mu yandi majambo Yesu yakunda Lazaro cyane, ngo wa wundi ukunda ararwaye cyane kandi ngo ari kumfiro. Hari igihe turira iyo dusenga tugashaka gutera Imana imbabazi, ariko ijambo ry'Imana riratubwira igihe gikwiriye. Yesu ajya akora mu gihe gikwiriye, akora igihe gikwiriye. Imana irashobora kureka ibintu bigateba, ariko nja nkunda ukuntu Yesu yishura. Mu gihe bariko baramubwira ayo majambo yabishuye hano kuri 4 hano twasomye, ngo avyumvise ngo aravuga ati iyo ndwara siyo kumwica. Bo babonaga gupfa, ariko waravuga ngo siyo kumwica, ngo iyo ndwara siyo kumwica, ngo ariko niyo gushimagirisha Imana. Hari ibintu bitubaho kugira habeho témoignage y'Imana. Hari ibintu bitubaho kugira Imana yihesha icubahiro. Hari ibintu bitugeraho tugasenga tukabona ntibiriko biraza nkuko tubishaka, ariko Imana ibizi ikiriko irakora. Noneho Yesu abandanya yivugira ubutumwa, ariko abigishwa baguma bagira impungenge za Yesu. Babantu ngo baje kwikangura na Yesu ngo inyuma y'imisi 4, Yesu ngo arababwira ngo tugende kuraba Lazaro, ariko abigishwa biwe baravuga tuzasanga ibintu yangaye kandi tuzamaramara, kuko baje kutubwira ku gihe kikiri ciza, none tugira tugende trop tard. Ariko bagezeyo ngo Marita niwe wa mbere yaje kumusanganira, ngo aramubwira ngo erega yarapfuye, kandi basanga abantu bariko bararira. Yesu arashobora no kugusanga no mu marira, ariko muri ayo marira arafise inyishu. Muri ayo marira ngo Yesu ngo abonye Marita yataye ivyizigiro, ngo Yesu aramubwira Marita, sinakubwiye ni wizera urabona ubwiza bw'Imana? Sinakubwiye ni wizera urabona ubwiza bw'Imana? Erega iyo twizeye Imana, niyo vyapfuye, niyo vyanutse, niyo bimeze nabi, Yesu arafite inyishu. Bene data, ngira nkubwire ntucike intege. Umurwayi ufise yokira, iyo raporo medicale ufise Yesu arayizi. Ivyo bakubwiye ko iyo ngwara idakira Yesu arabizi. Wowe ico bigusaba niki? Kwizera. Kwizera gusa. Yesu aregera asanga abantu bariko bararira. Yesu isengesho yagize yabwiye Imana, aramubwira ngo ndazi ko uhora unyumva, ngiyo nsenze uranyumvira, ariko ibi vyose mbikoze kugira naba, haleluya, mbikoze naba bashobore kwizera. Hari ibintu Imana igireka kugira nikora habeho abo bikora ku mutima nabo bizera Imana. Ngo Yesu yegera yamva, arahamagara Lazaro, Lazaro. Uziko nibyapfuye bihora byumvira ijwi ry'Imana, ngo aravuga ngo ni mumuhamburure cakibuye kivaho. Bene data, dufise Imana no mu gihe bigoye, no mu gihe hari umuririmbyi yaririmbye ngo ni nyuma ya zero. Nyuma ya zero habiki nama mwe, ariko nyuma ya zero ngo irakora. Arakira uwo muntu wawe, arakira uwo muntu wawe, arabohoka. Ayo madeni ufise arayakwishurira, ubwo bwoba ufise arabukumara. Dufise Imana ikora no kukanyuma, ici dusaba gusa ni kuyizera. Bene data, iri jambo rije kutwongerereza ukwizera. Hari abantu benshi muri Bibiliya ivyabo vyagiye bikemuka kubera kwizera.
abanyamibembe 10 barizeye ko Yesu yobakiza, barakize. Wa mugore yari afise ubutinyanka arwaye imyaka 12 yarakize. Babantu bizereye ko umuntu wabo nibamucisha ku mabati akagera gusa hafi ya Yesu ari bukire, yarakize. Bene data, Yesu arakiza, Yesu arabohora, Yesu arabikora. Ushobora kuba watakaje ukwizera, ariko reka nkubwire, twizere ijambo ry'Imana. Yesu yaravubwiye Marita ngo ni wizera ngo urabona ubwiza bw'Imana. Zamura ukwizera mwene data, subira uzamura ukwizera. Yesu arabikora. Sinzi ibyo uri kuracamwo, sinzi bikuremereye, ariko Yesu arakora. Icyo dusaba ni ukwizera gusa. Kandi nimba wacitse intege, natwe turagusengera aho uri, imbaraga z'Imana zigukoreho, ubushobozi bw'Imana bukugenderere bugukoreho. Aba bantu bari bafise uyu murwayi nibo bamwizereye, arakira. Ngo batoboye amabati hejuru y'inzu bakororera aho Yesu yarari, aramukiza. Nawe turakwizere nimba watakaje ukwizera, Yesu agukoreho ukire, cyangwa umuntu wawe akire mu izina rya Yesu. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Lazaro yarazutse inyuma y'iminsi 4 yari yamaze kunuka. Ariko nawe nkubwire, ivyo wibaza ngo ntibishoboka, byose bishobokera uwizera. Umwami Yesu agukoreho, umwami Yesu akugenderere, umwami Yesu abitunganye neza. Reka ineza y'Imana ikugereho. Wa murwayi wamaze gutakaza ibyizigiro, umwami Yesu agukoreho. Ndavuze imbaraga z'Imana zigusange, kandi imbaraga z'Imana zigukoreho. Wakira ukwizera, wakira igitangaza cyawe, wakire imbaraga z'Imana zirakora muri ico kibazo uri kuracamo. Yesu abagirire neza, Yesu abasange, Yesu abitunganye neza. Uko yazuye Lazaro, nawe ivyawe abizure, ibyibwe bigaruke, indwara zikire, indwara zihunge, siwo mugabane, amadeni nayishure. Wizere, birashoboka. Iyo nzu iri ipoteke muri banki, birashoboka ko yokurihira ugasubirana titre de propriété yawe. Imana yo mwijuru ibaha umugisha. Mwarahezagiwe, muri abanyamugisha, murakoze.